hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Mikro muri kumwe na Ines Gakiza. Fabrice ndi mu rukundo hamwe na Emile Nibasumba nibo bariko baramfasha mu buhinga bw'ivyuma. Mwakoze kwitaba isango nshuti banywanyi ba RPA kaze mu kiganiro muri Burundi cyo kuruno wa 22 ruhuhuma 2020. Duhere ku ngingo nkuru gishimikiyeko. Ibitaro vyo mu ntara ya Cankuzo birahanzwe n'ubukene bw'imiti n'inkabuzo z'ibipimo. Ubukene buturuka kwitunganywa rishasha ry'ingene ibitaro bironswa imiti. Abarundi babandanya guhunga mu kwezi kwa mbere no mwaka abarenga 200 barakiriwe mu gihugu ca Zambia nkuko muza kuvyumva muri kino kiganiro. Mu gice ca kabiri naho nkuko mubimenyereye ku misi yose ya gatandatu ni kigabane ku isoko. Uyu munsi urunani rw'amaradiyo rwashimikiye ku buryo bwo kugwanya inzige zateye mu karere. Mukanya idonido sangwikaze. Duhere kino kiganiro mu gisata c'agateka kazi na muntu. Abanywanyi babiri bo mugambwe CNL barahagaritswe n'umushikiriza manza wa Republika mu ntara ya Kirundo kuva kuri uyu wa gatanu. Uwo mutegetsi yagiriza abo banywanyi bo mugambwe CNL ko bari mu migwi y'abagwanyi ivy'imiryango y'abafashwe yamirira kure. Idonido na Innocent Valentin asingira nkabo. Umwe muri abo banywanyi b'umugambwe CNL baraye bahagaritswe mu ntara ya Kirundo yitwa Gwasa Gerard, asanzwe aba muri quartier Kavogero muri commune n'intara ya Kirundo. Amakuru ava muri ako karere amenyesha ko umushikiriza manza mukuru wa Republika muri yo ntara Niyokindi Gerard ari ubwiwe mu gaturuturu ko kuri wa gatanu yaje kuguruza ku rugo rw'uwo munywanyi wa CNL ngo hari haraye uyundi munywanyi wa CNL ava mu ntara Ngozi aca abagiriza ngo bariko bagira inama yo gutera igihugu. Uyu munyagihugu yabibonye aravyigana. Hari ejo kumataye mu gatondo ka kare n'abafata no bararanye umuhungu bararanye yaje Ngozi yaraje kuramutsa bakarero mu kubafata babagirije ngo bariko baragira ngo amanama kubera uwo muhungu yaraje Ngozi yari yambaye inkofero yanditse ko ari kukiranga intego cya CNL. Bashobora bafata rero aho bashira batwara mu kuri peji bahamaze umwanya mutoya batwara mu igendereza abantu babashira bose kari babiri. Umushikiriza manza mukuru wa Republika mu ntara ya Kirundo yagiriza abo banywanyi babiri b'umugambwe CNL ko bari mu migwi y'abagwanyi ivyo imiryango yabo yamirira kure. Umushikiriza manza awe procureur wewe avuga ejo yari karavuga yuko ngo arabaroberi abo ngo ari kubacira urubanza. Ivyo sivyo ko nta ugira ikiroberi muhiba ko babatoye muhira ntibabatoye mw'ishamba bari bakijyana. Umushikiriza manza mukuru wa Republika mu ntara ya Kirundo Niyokindi Gerard tumuhamagaye ntiyashimye kugira ico ashikiriza. Urakoze Innocent Valentin singira nkabo. Abamenyesha makuru b'ikinyamakuru Iwacu nabo bakwije iminsi 124 batswe uburenganzira bwabo bwo kwidegemvya. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mozenzi hamwe na Egide Harerimana baciriwe na sentare nkuru ya Bubanza ugufungwa imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabu y'umuriyoni umwe. Bagirizwa kugerageza bitagishoboka kwifadikanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu. Kuri uwa gatanu umushingwa manza wabo akaba yarunguruje ugo rubanza baciriwe. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, Twitter no kuri www.rpa.bi. Ikiganiro Humura Burundi tukibandanirize mu gisata c'amagara y'abantu. Ibitaro vyo mu ntara ya Cankuzo bifise ingorane y'ukubura imiti hamwe n'ibipimo bitari bike bitagikogwa kubera kubura inkabuzo. Izo ngorane ngo zatanguye kwibonekeza mu ntango z'uyu mwaka kuva aho ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bufatiye ingingo yo kugirana amasezerano n'amaduka y'imiti azohora ayitanga kuri ivyo bitaro. Baltazar Miburo.
ubwo bukene bw'imiti n'inkabuzo bwatanguye kwibonekeza ngaho ku bitaro byo mu Cankuzo kuva mu ntango z'uyu mwaka. Abakuru duhabwa na bamwe mu begereye ivyo bitaro avuga ko aho mu ntango z'uno mwaka ariho ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwagirana amasezerano n'amaduka y'imiti nka Access na Arekeme ngo ziratanga imiti mu bitaro bitandukanye. Kuva ico gihe hari inkabuzo batazana ku ivyo bitaro ibituma abagwaye bagira ingorane zo gukorerwa ibipimo bimwe bimwe uko tubibarirwa n'umwe mu bakora mu gisata c'amagara y'abantu. Examen za hepatite B na hepatite C indi examen bita serotoxo bagira ku bavyeyi bibungenze ivyo rero ntizikorwa. Iyindi ngorane yibonekeza ku ivyo bitaro nuko umuti wa antibiotike witwa Clarofa utakiboneka hamwe na Bactrim, imiti ifasha gukinga ingwara z'ivyuririzi ku bagendana umugera wa sida. Amakuru tubandanya duhabwa na bamwe mu bari mu gisata c'amagara y'abantu aho ku ivyo bitaro nuko abagwayi bagira ingorane yo kuja kuyigura ku mafarmasi yigenga ugasanga hamwe barayibura ibonetse naho bakayigurisha amafaranga y'umurengera. Tubajije muganga rongo ibitaro vya Cankuzo niyo Sabadere yavuze ko aya makuru atariyo, nayo urongo ya karere k'ubuvuzi ka Cankuzo Gedeon Ngendakumana yavuze ko abarongoye ayo maduka dandaza imiti bataramuha raporo y'izo ngorane. Mu gisata c'intwaro naho agaciro k'ibendera ry'igihugu gasa n'agafatwa minenegwe mu bisata bimwe bimwe by'ubuzi bwa leta. Hamwe usanga atabendera rihamanitse, ahandi naho ugahasanga hamanitse amabendera ashaje canke atabaguritse. Marie-Ange Irakoze. Hamwe mu bibanza birangurirwamwo ubuzi bwa leta nk'amashuri, ibitaro, amavuriro, amasentare n'ahandi nta mabendera y'igihugu akiharangwa. Nk'uko amakuru duhabwa n'abahegereye abimenyesha, abategetsi barahaca ariko nta ngingo bafata. Hari naho usanga hamanitse amabendera yatabaguritse. Ikitavuzwe co ni ibendera ry'ubumwe n'irya Afrika y'ubuseruko, ayo arangwa cyane ku biro vy'abarongoye intara gusa. Ayo makuru nyene abandanya amenyesha ko iyo ariko hararirimbwa ururirimbo ruhayagiza igihugu abahaciye baguma barengana. Ibigaragara ko abariko barigisha gukunda igihugu impingi kiri ndende. Ikindi gishasha kimaze kwibonekeza hamwe nuko imvura iguye ibendera imanugwa co kimwe n'iyumugoroba ushitse. Mu gatondo umukozi abijejwe ni wazinduka kuyimanika, maze abakozi bakorera aho hantu canke abanyeshuri b'ishuri babigira bakaza kuririmba ururirimbo ruhayagiza igihugu ibendera ry'igihugu rija ryamanitswe. Ababigira basigura ko ari ukwanka kw'ibendera rihera n'ingoga, bakavuga ko iyi imvura igwa ikarinyagira canke igakanyishwa n'imbeho basigura ko ridaheza ngo rirenze amezi 5. Nkuko abo babisigura babandanya bavuga ibendera riragoye kuronka kuko ngo rigurirwa ibujumbura gusa, rikagurwa amahera agoye kuronka ku bisata bimwe bimwe by'ubuzi bwa leta nk'amashuri bemeza ko rigurwa ibihumbi 50 by'amafaranga y'amarundi. Ni mu gihe kuva umugambwe CNDD-FDD ufasha ubutegetsi hafashwe ingingo zivuga ko ibendera ry'igihugu ritokwigera rimanugwa mu gihe icari co cose. Bamwe mu barongoye ubuzi bakabona ko ataco byo kwica ibendera imanuwe imvura iguye canke iyo bwije. Ivyo ngo vyotuma riramba, maze ku bisata by'ubuzi butandukanye ntihagire ahasubira kubura ibendera canke kumanikwa ibendera rishaje. Abakozi bakorera mu bisata vya leta mu ntara zitandukanye basaba ko leta yotanga amabendera ku bisata vyayo ku buntu canke ikagabanura ibiciro vy'ibendera, kandi amabendera akagurirwa ku biro vy'uburongozi bw'intara. Marie-Ange Irakoze. Tubibutse ko ikiganiro muri Burundi mushobora kukironka biciye kuri WhatsApp zanyu, mwanditse kuri WhatsApp ya Radio RPA akamenyetso ko guteranya 49 151 amajana 294 16 amajana 348. Tuje ubu naho mu ntara ya Gitega aho abanyagihugu muri commune Gitega batewe umutima uhagaze n'ibifyera vyibonekeza mu mirima yabo. Abo banyagihugu batinya ko bashobora kwaduka inzara. Ni nkuru ya Emmanuel Ndayishimiye.
umutumba ubangamiwe gusumba iyindi n'ivyo bifyera ni Nyabututsi muri komine n'intara ya Gitega. Abanyagihugu bo ku mutumba Nyabututsi bavuga ko imirima yabo ibangamiwe n'ivyo bifyera. Muri taso ibifyera nyene birarembeje imirima kwe nk'ibintu vy'ivyamwa vyo urumva usanga vyatondereye bigaca bibirya ugasanga ivyamwa nyene ntibishoboye kwama neza ibiharage niko kuko. Abanyagihugu bo muri komine Gitega bamenyesha ko hamwe atacokorwa mu maguru masha ivyo bifyera bishobora gutandukira yandi makomine. Ni ukuvuga yuko nk'ubu naho ikiryogera kuzoba bica bihwera muga bihwereye naho kivunguka hajya hano cavungukiye iryafu yavyo ivyara amagi. Ayo magi rero imvura isubiye kugwa bica bisubira akavyuka bushasha. Donc no kwiga ingene bakabihonya byose bigahera bitaruko naho imirimo iza gutabagara yose kandi bizotandukira n'izindi komine. Valentin Nahimana mustaneri wa komine Gitega twamukenye kuri telefone yiwe kugira agire ico ashikirije. Nene babwiye mu ntango za kino kiganiro abarundi bababa 250 nibo bakiriwe mu kwezi kwa mbere mu gihugu ca Zambia. Abo barundi basaba ubuhungiro bakigwa cane mu gisagara ca Lusaka kubwicegeranyo cisha hamwe haser igitigiri c'abarundi basaba ubuhungiro muri ico gihugu ca Zambia gitera ciyongera. Clovis Niyonzima. Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu gitaye impunzi ku isi HCR mu cegeranyo caryo kivuga ko impunzi zakigwa mu gihugu ca Zambia kivuga ko mu kwezi kwa mbere kugeza itariki 31 muri Zambia hakiriwe impunzi zingana na 116. Muri bo ico cegeranyo ca HCR cerekana ko 149 bari abakongomani, 249 bakaba ari abarundi, 18 basigaye nabo bari abava mu bindi bihugu. Ico cegeranyo ca HCR kivuga ko mu mwaka weze 2019 mu gihugu ca Zambia hakiriwe impunzi zingana n'ibihumbi 7,914. Kubw'ico cegeranyo abakongomani muri abo babaye benshi hagakurikira abarundi. HCR yemeza ko abarundi bakubuhungiro muri Zambia batera bongerekana uko iminsi igenda. Ico cegeranyo ca HCR kinavuga kandi ko abo barundi binjirana ku mipaka itandukanye ariko igitigiri nyamwinshi bakaba ubu bari ku mugwa mukuru wa Zambia Lusaka. Ubu rero ico cegeranyo ca HCR cerekana ko abarundi bari muri Zambia bangana n'ibihumbi 5,880. Umwaka wa 2019 wagiye guhera abarundi bari mu buhungiro bangana 333 n'amajana igitigiri cyatanzwe n'icegeranyo ca HCR casose kuwa 17 uyu mwaka. Ivyegeranyo binyuranye vy'iryo shira hamwe bikaba vyagiye vyerekana ko abarundi basaba ubuhungiro batera biyongera mu bihugu vya Uganda, Kongo n'u Rwanda. Humura Burundi. Imbere yo gusozera kino kiganiro humura Burundi dutandukire ikigabane ku isoko. No munsi tubabwira ingene inzige zateye mu karere kari mu Burundi zishobora kugwanywa. Ku isoko mugishikirizwa na Emile Nibasumba. Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ziramaze kwinjira mu bihugu bine kuri bitandatu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko aho zimaze guca hose inzige ziratema zigatongora imirima ziyisiga yera. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU riramaze kugabisha kwizo nzige zizotuma mu karere ka Afrika y'ubuseruko hatera inzara. Uburundi bwiteguye gute kugwanya izo nzige hamwe zotera? Abahinga bo bahanura iki? Ngivyo tugira turabire hamwe mu kigabane ku isoko cyo kuri uwa 22 ruhuhuma mu 2020. Nitwa Emile Nibasumba. Mu kwezi kwa 12 mu mwaka uheze w'2019 niho hatangura kuvugwa inzige mu karere ka Afrika y'ubuseruko, Somalia, Sudani y'Epfo, Kenya, ubu ibihugu vya Tanzania na Uganda navyo nyene bikaba vyaratewe n'izo nzige. Ubuhinga bukoreshwa gushika ubu muri ivyo bihugu no gucucagira imiti yica izo nzige, rimwe hagakoreshwa n'indege. Ubundi buhinga buriko burakoreshwa nuko abanyagihugu bafata izo nzige bakazifungura. Haraheze indwi irenga ishirahamwe mpuzamakungu ONU rigabishije ko izo nzige zishobora gutuma hatera inzara mu karere ka Afrika y'ubuseruko. ONU ikaba yasavye abagira neza guterera kuko ngo
ku miliyoni 76 z'amadolari zikenewe hari hamaze kuboneka 200 gusa zo gufasha kugwanya izo nzige mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Urongoye igisata ca ONU kijeje kugarukira abahuye n'ibiza n'izindi ngorane Mark Lowcock yavuze ko vyihutirwa. There was a swarm of we think between 100 and 200 billion. Yavuze ati tugereranya kwinzige zashitse mu gihugu ca Kenya zingana imiliyaridi 100 canke imiliyaridi 200. Ati zarihagiye ahangana ibirometero kwadrato ibihumbi 2,400. Ati ku munsi umwe izo nzige zifungura ibintu vyari gufungurwa n'abanyagihugu bangana miliyoni 84. 84 million people in one day. Mu Burundi izo nzige ntizirahashika. Umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije yavuze ko ihimirizwa ry'abanyagihugu rigiye gutangura. Umushikiranganje Deogide Rurema acabwira abanyagihugu ingene boba baravyifatamwo mu gizo nzige zotera mu gihugu. Guhimiriza abene gihugu ku bikorwa byo kugwanya izo nzige na cane ikoreshwa y'ibiterwa bifasha kugwanya indwara z'ibiterwa nk'igiterwa citwa nime no kubahimiriza kwama batora izo nzige mu mirima yabo bakazifungura igihe zoshika. Umuhinga mu bijanye n'udukoko bita insecte mu gifaransa harimo n'izo nzige Peter Neuschwander amenyesha ko gushika ubu ivyo gucucagira imiti bita pesticide chimique atakintu kinini biriko birafasha. Kubwiwe ibihugu bitarashikirwa co kimwe n'ivyashikiriwe vyokoresha umuti bita green muscle ngo uwo muti naho uzimvye kandi ukagora ibika urafasha mu gutuza izo nzige utononye ibidukikije. Ariko uwo mushakashatsi amenyesha ko ikigwanisho nyamukuru cyo guhangana n'inzige ari uko ibihugu vyokwama bigavye bigashinga imigambi imara igihe kirekire na cane imigambi bifasha kumenya hakiri kare ingene izo nzige ziriko ziriyunguruza ziva mu kibanza zija mu kindi. Akaba ari ngaha rero ikigabane ku isoko kigarukiye. Emile Nibasumba niwe mwari muteramanye naho ubutaha. Cari kiganiro ku isoko. Urakoze Emile Nibasumba kuri ico kigabane c'urunani rw'amaradiyo hejeje kudushikiriza. Akaba ari ngaha dusozereye ikiganiro muri Burundi cuno munsi, ariko imbere yo gutandukana dukosore aho twihenze mu makuru yacu yo kuri wa gatanu. Site yabateshejwe izabo irangwamwo icuka kibi kubera amatongo ariko ahabwa bamwe mu bitirirwa ko ari beneyo na mustanteri wa commune Ruhororo. Ni site ya Mubanga atari site ya Ruhororo nkuko mugenzanje yari yihenze mu makuru yacu yejo. Mwakoze kudutega yompi, ndashimiye n'abagenzanje bakoze vyose kugira ano makuru aboneke. Ntibagiye bamfashije mu buhinga bw'ivyuma kugira mudukurikirane atankomanzi. Ibihe vyiza hiwanyu. Ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.